unajiri wakati wanajeshi wa jumuiya hiyo wanaendelea na mazoezi ambayo yamepewa jina la ushirikiano imara mwaka 2020. Nabaramukije ntanabakaze mwese abanywanyi bacu mwamukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ngakombonesha kuri yacu kandi yanyu ICTV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko avugwa irya nino. Ndaza ko kubwira ku makuru avugwa muri politike, hari inkuru zirabana n'umutekano ayavugwa mu Burundi ndetse no mu karere, yose ndagenda gushikiriza mu buryo buramvuye. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru urajuba mu mbere bashikirwa nazo. Mukuru w'igihugu c'u Burundi afashe urugendo, agiye he? Ndaza kubikubwira muri ano makuru. Tuze kukubwira ivy'ugo rugendo rwa Perezida Ndayishimiye, aho agiye ndetse n'ikimujanye. Ndaza kukubwira kandi kuzindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye. Iryo tangazo rikaba rirabana n'ingingo iraba abakozi bose ba leta ndetse no gukukuruka. Kuri ubu umukozi wese wa leta akazoja arakukuruka ku myaka 60 ivuye kuri 65. Ivyo ndaza kubikubwira mu buryo buramvuye muri ano makuru. Turaza no kugaruka ku yandi makuru atandukanye avugwa mu karere. Ndaza kukubwira kubirabana n'umutekano wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutekano w'akarere muri rusangi. Perezida Kenyatta w'igihugu ca Kenya akaba yatumye ko inama y'akarere ngo bige kibazo ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubikubwira mu buryo bagidonido. Abakuru b'ibihugu b'akarere nabo hari inama barimwo. Iyo nama ni yihe? Ndaza kubikubwira mu buryo buramvuye. Hari n'ayandi makuru menshi cyane nakubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyiro buze gukurikira mwidonido. Co tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo. Ndizera ko mubana natwe gushika dusozereye ano makuru. Turi kuwa mbere igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022. N'amakuru avugwa irya nino mukurikira misi yose munota kuyundi ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Yamanesha kure rudende bashikiriza amakuru muba mangara nyegejwe ndetse n'ibindi vyose biriko biratangazwa irya nino. Nivyo mwamutegerezwa kumenya, turabitohoza tukayibashikiriza mu buryo buramvuye. Dutangurire ku makuru avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu vyiga ku mutekano wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere igenekerezo rya 29 igenekerezo rya 20 murantunga ruheshi 2022, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza i Nairobi muri Kenya mu nama igira gatatu y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Yatumwe ko na Uhuru Kenyatta asanzwe arunguye uwo muryango, aho baza kwigira hamwe ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu nama yaheruka kuba mu kwezi kwa Ndamukiza, abo bakuru b'ibihugu bari bumvikanye ko bashiraho igisirikare c'akarere kizojanwa mu buseruko bwa Kongo gutuza imihari y'abagwanyi yose ihafise ibirindiro. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 Ndamukiza 2022, abakuru b'ingabo mu karere eka Afrika y'ubuseruko bari bakoranye kugira ngo baheraheze imyiteguro yo gushiraho igisirikare c'akarere. Ivyavuyemwo bikaba bija gushikirizwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu iba kuruno wa mbere. Mwumenya ko Uhuru Kenyatta umukuru w'igihugu ca Kenya yaheruka gusohora itangazo avuga ko umuhari M23 uriko usubiza inyuma intambwe nziza y'ibiganiro vya Nairobi. Akaba yaciye asaba ko ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC zo kwihutira kujanwayo vyihuse vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye. Muriteze ko iyo nama iza gutorera umuti ibibazo vy'umutekano muke muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kurindira tukaza kuraba. Gusa mwibuke ko Kongo yari yasavye ko ico gisirikare coshigwaho kuja kugwanya imihari
itwaje ibigwanisho igwanira muri Kongo ngo u Rwanda rutoba rurimwo. Urumva ko ari ukurindira tukaraba ivyo iyo nama iri buze kwanzura. Ariko mu bindi nakubwira nuko umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta nyene nyuma yo kwatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko kuri uno wa mbere kugira bavugane ku kibazo c'amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nk'uko biri mu itangazo rya leta Uhuru nawe akaba arongoye ishirahamwe EAC ku wa gatatu yarasavye ko urungikwa mu murwi w'ingabo za EAC guhagarika imigumuko irangwa mu buseruko bw'iki gihugu giherutse kwinjira muri iri shirahamwe. Hagati aho Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishaka kumva ko u Rwanda ruri mu bagize izi ngabo, ikaba mbere yaranahagaritse imigenderanire na Kigali. Iki gihugu cagiriza u Rwanda ko rufasha umuhari w'inyeshamba M23 ziherutse kwigarurira igisagara ca Bunagana kiri ku rubibe u Rwanda ruhana n'ico gihugu ca Kongo. U Rwanda rukaba ruhakana ivyo rwagirizwa. Mu itangazo yasohoye Perezida Felix Tshisekedi akaba yagiriza u Rwanda ko rurondera kwigarurira igihugu ciwe kugira ngo rwiyumbire ubutare. Mbere akaba yasavye Ubwongereza gutera igitsure Kigali kugira ngo ihagarike agasotoro kayo. Mu ndwi nkeya ziheze icuka kibi hagati y'ibi bihugu carunyutse mbere haraduka n'imyiyerekano yo kwiyamiriza u Rwanda Kinshasa no mu buseruko bwa Kongo. Akaba haciye iminsi ibiri umusirikare wa Kongo yariciwe mu Rwanda n'abajejwe umutekano b'u Rwanda ku rubibe rwa Bukavu, akomeretsa abapolisi babiri. Kenya niyo ihagarariye ikongera ikaba n'umuhuza mu biganiro hagati ya leta ya Kongo n'imihari y'inyeshamba itandukanye. Ivyo rero akaba ari byo no kubwira umukuru w'igihugu c'u Burundi, nawe akaba kuri ubu yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Kenya. Turabandanya kubakurikiranira ivy'urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu. Hari ayandi makuru atandukanye tugaruke ngaha mu gihugu c'u Burundi tubashikirize inkuru irabana n'itangazo ryashizwe ahabona, itangazo riraba abakozi ba leta igihe co gukukuruka ndetse n'ukuntu bigiye kuja birakogwa. Hari bamwe ariko babibona ugutandukanye bakabona n'ibibazo bimwe bimwe biri muri iyo ngingo. Reka tubanze dukurikire umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye uko we abivuga. Duhereje kuvyumviriza turaza turaba n'ibindi biriko biravugwa irya nino. Leta yaremeje umugambi wo gukura ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta. Ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi risaba ko hashigwaho amategeko mperekeza harimwo ayagenga abakozi ba leta. Mutunenge twibonekeje mu ibwirizwa rigenga abakozi ba leta rihari ubu harimwo tudukurikira: ntirifatira ku ngingo ngenderwa ko zo mugambi mushasha. Ibwirizwa rihari ryitwa ko ari ryo rikuru risa nuko atariko rikiri, kuko ririmwo ingingo zisangijwe n'ibisata vy'indero n'ubuvuzi, navyo bikaba ari vyo bigize ibice 90% by'abakozi ba leta, bikaba vyatumye ubuzi bwa leta busa nkuko bwiciyemwo imice bifatiye kuturusho bamwe bamwe bagiye bararonka. Ibwirizwa rihari ntirifatira ku mugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta wemejwe mu mwaka wa 2014. Bishasha integuro izanye ni bikurikira: irafatira ku mugambi wa leta wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara leta yemeje muri ntwara mwaka wa 2022, irakuramo ingingo sangijwe n'ibisata by'indero n'ubuvuzi, irashira imbere umwimbu umukozi yashitseko nkuko bitegekanijwe n'umugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta. Iyi nteguro nshasha iratunganya neza itangwa ry'amanota, hakazorabwa hanini umwimbu umukozi yashitseko. Mu bijanye n'imishahara gishasha integurizanye n'ikugwaho ry'uturusho twose tuhari ubu, umushahara ukazoshingwa hafatiwe kuca umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Umushahara w'umukozi uzobugizwe n'ibi bikurikira: hashobora kujamwo akiyongera kavuye ku kwitanga bidasanzwe, umushahara w'ifatiro kimwe bita mu Gifaransa salaire de base, amafaranga ajanye n'akazi akora,
par emploi hama n'amafaranga yo gushigikira umukozi kubera umuryango wiwe allocation familiale. Amahera yandi ashobora kwiyongera ko azobafatiye kuca umukozi azoba yamaze ku giti ciwe wenyene nk'uko umugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta usanzwe ubitegekanya. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu vyashikirijwe hakaba harimo ibi bikurikira: ubwa mbere, imyaka yo gukukuruka izoja ku 60 ku bakozi bose ba leta. Ubwa kabiri, kwibutsa ibisabta vyose vya leta ko guhera muri uyu mwaka w'amahera ya leta mwaka wa 2022 ushira mwaka wa 2023 abakozi bose bazotegerezwa gutera umukono ku masezerano y'ivyo bategerezwa gushikako. Ubugira gatatu, gushira integuro mu rurimi rw'ikirundi. Yari Prosper Ntahogwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta. Tukivuga ibijanye no gukukuruka, abo bakozi bariyamiriza integuro y'itegeko ritegekanya kubarungika mu karuhuko k'izabukuru ku myaka 60. Ni mu gihe igice kinini c'abakozi bari basanzwe bakukuruka ku myaka 65 y'amavuka. Bavuga ko iyo ngingo ije kubashira mu ngorane zidasanzwe kuko benshi muri bo bafise amadeni y'amabanki bitazoborohera kubandanya bayishura. Bemeza kandi ko bazoca bapfa kare kubera ubukene, bagasaba umukuru w'igihugu kutemeza iyo ngingo maze bazobandanye kuja mu karuhuko k'izabukuru ku myaka 65 nk'uko vyahora. Umviriza umwe mu bakozi ba leta yaganiriye na RPA. Namaganya n'agahinda kabisa, burya nuko tutagira aho tuvugira, umuntu atavuga ati yotuma umushinga amateka ngo abimuvugire, kuko nabonye turamaze kubona ko atabo bafise bavugira. Mu bisanzwe hariho amasekiteri amwe amwe dayere henshi yari imyaka 65. Ubu rero igituma mvuga ndi ni umubabaro mwinshi ntangere utagira ukungana. Ubu benshi abakozi ba leta presque nawe ngira ngo bose bagira sondage uyu munsi nyene, abakozi ba leta bose, abigisha, abaganga bari mu madeni. Nimba hariho umwe yo badafite ideni, nuko afite umugabo yoba akora mu bindi bintu nonyene bimuzanira amahera ukuntu ari umukomersa canke abanyene babatware bobo bafise aho bayadaha biha. Nayo ubundi bwobwo twebwe turagowe. Iyi ngingo yaba byokunze yosubiwemo, kuko none nk'ubu bamaze gufata ideni muri banki zitanga amakredi yo kubaka bakaguha miliyoni 200, ayo kugira uzoyarihe wari umaze kuriha nk'imiliyoni 3, ukaba usigaje nk'imyaka 2, bizoca bigenda gute kugira uyarihe? Hariho benshi bari barasavye amakredi collectif. Ingorane urumva bamwe bazotana urugamba abandi, ibintu bikiri parangana biburudubi, kuko mu kuguha ideni hanini barakubaza imyaka yawe bakabona iyo wari usigaje. Ubu rero benshi bafatira kuri 65, none ibintu bigiye kuyangara bafatira ngo kuri 60. Ntawuzi impamvu bariko barakora bino. None bagira bafate bamwe babakure mu kazi baje muhira kwicara, ngira ngo bagomba ahubwo kutunyarutsa kuja gupfa, ko twe nicyo tubona. Ibyo biramaze kugaragara, twaragize experience. Abavyeyi bacu barakoreye leta, abaje baja muri pension hakiri kare bashitseyo kubera kubura twadufaranga twabafasha, ntibamara imyaka 3, urengeje akina na teni imyaka 5 akatawera. Abashikiranganje bobo no kwikunda ubu baruduje benshi, baramaze kwinvestisa, barubatse amazu ku buryo niyo yogomba gatahawe nta ngorane bizomutera. Bara genero ubu barujuje igega birabogaboga by'amafaranga y'amadolari. Ubu rero bagira bati aba bato bato baragomba bahwere. Jewe rero ntera kamo no kuri nyakubaha umukuru w'igihugu, niyo abayumva amarira y'abarundi, iyi ngingo ntayitere ku mukono, nibayisubize inyuma banayifute iveho, basubize ku myaka 65. Mu bisanzwe ibyo bavuga ku ruhande umuntu arabifata akabyumviriza, mugabo ntushobora kuca uvuga ngo byose ngo ni ibintu bitunganye. Ivyo ndabivuga kubera iki? Iyi leta iri ku butegetsi ubu turazi ingene ikora. Uyu munsi uko bavyutse bavuga, bukeye barahindura bakavuga izindi mvugo. Ibi rero byo kuvuga yuko abantu bazoguma kuri ya mishahara gushika bapfuye, ntawo vyishimira. Ivyo ndabivuga mfatiye ku butunzi bw'igihugu. Uravye inzara iri mu gihugu, ukaraba ingene ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro, ukaraba inzara ihari ingene isuri vumbi, jewe ndafite amakenga, ndanabona neza ko igihugu atamafaranga gifise. Igihugu nta mafaranga akwiye gifise, kuko yaba kiyafise imigambi yo kurangura baba bamaze gukora iba ari myinshi cyane. Ariko babona gushika ubu ko atakiri ko kiragenda hasi mu bintu nka byose. Hariho tumwe binanata bikaboneka,
ukabona ko umengo bakoze ariko ibindi navyo vyanse karorero amabarabara ariko arakorwa n'ayakorwa menshi n'izifashanyo nabo badashaka yuko abazungu badufasha jewe rero amakwinga yiwanje nayo kuvuga ngo umuntu azohembwa ngo gushika apfuye ndafise amagenga ko uyo mugambi nawe nyene ushobora kuzocikira mu nzira bigahagarara ivyo bivuga rero mfatiye ku buryo mbona uburyo mu gihugu ingene abantu bariko barabaho ubu uya hari inzara nyinshi abantu barakenye ariko aba bategetsi rero bacu b'imbere bobo bafise uburyo nta ngorane bazogira reka mugabo twebwe bato bato naho biruko umukuru w'igihugu igihe arahirira gutwara igihugu imyaka 2 irarumanye bimwe mu byo yari yaremereye abakozi ba leta harimwo gutegurira kazoza keza abakukuruke Varisito Ndayishimiye yari yemereye abakozi ko mu vya mbere yari guhera ko ari uko abakukurutse bazohora baronswa agashahara kangana n'agashahara bari basanzwe baronswa buri kwezi dukurikire Varisito Ndayishimiye. Tuzonagura kandi amashirahamwe ategekaniriza kazoza abakozi kugira ngo abakukuruka babone ko bafise kazoza keza. Mbere ku ntambwe ya mbere nagira amenyeshe abakukuruke ko bagiye kuvuzwa ku buntu bate ko baronke n'agashahara kangana n'imiburiburi nk'ako bahora baronka bakiri ku kazi. Varisito Ndayishimiye yabivuze mu ijambo ryiwe ryo kuwa 18 ruhesha umwaka 2020 ariko arimikwa. Tubibutse ko umugwi washinzwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi wasanze ishirahamwe ryo gutekaniriza akazoza abakozi INSS ataburyo bukwiye rifise kugira rishobore gushira mu ngiro umuhango w'umukuru w'igihugu kubakukuruke. Uwo mugwi washikirije raporo yawo mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka turimwo. Ngayo rero hamwe mu makuru yaragezwe yavugwaga cane irya nino hari amakuru abavugwa mu bimenyesha makuru vyagiye biratangazwa n'abategetsi ndetse n'ibindi vyose bamutegerezwa kumenya nandi nta mushobora kwirondera atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV kugira urajubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tugushikiriza vyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere ndabipfurije intango zindwi nziza kuwa mbere muzosozere yindwi mumeze neza kandi mu mirimo ya misi yose murimwo mubandanye kudukurikira kugira tubashikirize amakuru yose mamutegerezwa kumenya ndakengurutse cane mukanya ndazangushikiriza nandi makuru avuga irya nino yoba mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko irya nino kwisi n'ibindi vyose biriko biragaruka ko genda mbigushikiriza umunota kuyundi uko wafyonze kuri subscribe ari nako bigendanye nebigushikira aho babibereye muhira canke mu kazi ka misi yose uba urimo.